urazira icyo nagenda kubwira uzogende kwa Yohani yambwiye ko agomba kutugura cya gitara cy'imyumbati. Yohani no kwa Makanda kijya ngo tuze tukigurishe turondera amahera kandi jewe muzogenda muvugana ibeyi basi nanje ndazi atanzimje ko nzomuzima we nawe ndazi ko nzi kugurisha ibintu niya guhenda n'akazi kawe mara muvugana amahera muzovugana uzozumbarira nayo mahera wewe no kuturu nacho uzoca tuyakoze iki cyo tuzoyakoze none hari umuntu abura imigambi uronse amahera none ko ayovayo yose tutoyarya oya ategereza kuva mu kiyo tuzoca tuyagura itongo amatongo none uragura igitungo abagore murantenze sinzi ngene utavuze ngo ndakunguragura igitenge oya igitenge David uragura ikindi gitungo kubera amatongo waguze aramaze hakeneye amasi Muraduhaye Ego Mahoro Mahoro Como tunduki twagomba tuvugane na boss Kana wangaragera no munsi ndibaza amahera tutatu yafise kabisa ayatuguye no munsi nyene abe yatarari kuraba jewe ndetse mu mutsinda bosi Twatomboye musanza karage. mahoro bosi mahoro ko mwaje Tusubiremo. hani hatari twari twaraye gusa wewe nta n'umunsi nimwe wigera uvuga yuko wewe waraye uriye nta wewe wa muhungu we oya Muri saro isi yose muri saro ukavura gute mama bene bana ko uwo tumoye cyatwandika undi tumoye twandika kwandika nivyo vyiza nyene kugira ngo umuntu amenye programme y'ibikorwa ingene biriko biragenda kandi bose rero twe natwemera ndabemera nawe wakomagire gute nese ndabahemba uraduhemba kabisa amahera hari ukwezi ndabaheranira je none ikindi kibazo ni giki iyo umuntu aguhemba rero Abuja kandi ntibandi. cyo cerekana yuko ibyo ukora ababishima ko ari vyiza ubundi iyo ntaba ndabishima simba ndabaha amahera kurabana iminsi yari haciye sinike mugabo urumva nta minsi myinshi ari bwace nawe reka kuvuga reka kari kizigeze kure mutara bose ni hatari none sineri hareza ko iminsi 5 yonyene Nani kwezi kwari bwarenge kani. none kumaze kurenga ko iminsi 4 5 ari twebwe turashobora gukora turashobora guha ibintu umuntu kwezi kose ukarenga ko ataraguhamara Nukuvuga kumwe navuge nkatatu. mutama ararizamu ubu ndabizi iminsi yose ntagenda kutakanya agacupa uyu mutama ntabwo aradukoranye igihe kirekire rero mwaje umusanga nta ngorane kugira nasinzi Uyu ni wakera. ikibazo ni cy'amahera rero turabona musi ko ufungura kabisa ego bo genda sinzi genda uraba amahera hajya mu kabati
izane ngira ngo sinzi uragira ngo ntabyo mwafashemo ayo nsanga aho ndayazana jenga jenda fideni kabisa yego hinge nda kandi mutama wewe wemena uracasinzira nka kera yaje yagatiro karavuye umunsi numuraza kundabwa sana sinzire nawe ndabagira ikindi kibazo nabonye zijya mashini mutagiye murazifata neza hari igihe muzikoresha zumye atamavuta migeze muzishiramo umenye neza ni wayica uzocuta ujya niyo suka yawe bose rego urumva naho uzisizemo amavuta menshi ntizisubira kugenda none udashizeho menshi ntushiramo yakwiye turashamba yakwiye nese ubona Zembu turaheruka kukugura ngo tujane nagomera kubwiye zijya mashini niyo suka yanyu cumbwira rero uvurnye isuka umenye neza ipfuye uzocuta utayibungabunze nawe mutawe ukunda guhura urumvise nako yari kirabi nureke ko baraje uje kwizamu uze wame utondanye umuganda w'ubwatsi zana n'ubutoshe bw'inyana nicyo ndagusaba wote mubwira nkakongera amahera mugabo kazuzanye uwo muganda w'ubwatsi je nabona ubikora neza kukongera amahera ndabona ko ciugira ivyiyumviro utangura kuvuga wiyagaza ku mano ngo ibiki n'ibiki imishara je ntangorane nabo bahungu boraba nk'umunsi nk'ugihe kuri sarata bakiya benshi bahari bagasimba bakazana ubwatsi turabafashe he mbega hawo basabye twavuganye boss ubwatsi bwozobanza kuzamutama gusa niwe nyongerera ko mbwira bishobora nahandi urabona data buja ngene ngenda nakongataye emwe ntihora oya wewe wishwe nazijya nzogo niwe riko inzoga nyinshi mutama irike uraturagaba nano yutuyoga nayo no nakireka baha amahera nta baha amahera baha je mugamu ndose makeye ngira ngo ntibakwiye none we muri bahene ntakwira we no musirira pa bongira ngo niba bosi wanyu ntagwa nabi we ibaza birakwiye muta birakwiye umuhungu we wavuze yuko hari deni wafashe none ntakwiye wewe boss ibyo je umhaya adakwiye naho twokontorora nta horeka ko yani mahera basha atari make ahantu ubona haracasigaye ibihumbi nka 95 ntuzo ko nakwase amajana 5 nza kunywa kaye hari rindi deni ndagufitiye none deni ry'amajana 5 ryo bari ndakuvuga ko ari deni narinze ko ari deni ry'amajana 5 bari deni amajana 5 gusa banza kunywa kaye kweri nta yandi ndabiriwe shadiro bo sawa rero reka ntaco reka ndabe ndakongere data wanje dadi wamarira yawe wewe kumahera kubisanzwe je nibaza ko amahera atari ngorane ikiza kirimo nuko mwokora neza gusa amahera umuntu yakoze ategetswa guhemba yego hinge umuntu arabe abarungike biraziga gasiri hari ibintu bye byama bintangaza nama nibatsa iyo ndyamye niyo sinziriye ndabirota no kubirota ego menda kumva hariho umuntu usanga kuva kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu mwaka ugahera ego ndakumva adasomye akantu nkaka ahubwo tubwimana zaraduhaye none nkabo babereye kw'isiki nk'abo bakwiye gupfa bakavaho je ndabona umuntu adatunze ko yoshaka akava kw'isi bakwiye gupfa ahubwo bakavaho kuwa mbere ibijumpu kuwa kabiri ibijumpu ngo barose imboga naho utuboga tutagira n'utuvuta bakarenza kwa amazi none umva babereye kw'isi babereye iki kw'isi nyine twebwe twari dukwiye kuzokwigumira kw'isi kabisa none ubundi waharaho tuzoja nawe tuzoja imyaka 100 turya tunywa n'ibindi ko wibagira kwambara nta kimwe je nibaza ko ashi erega twebwe nk'ubu ijuru niri nyene twibereye nkaha aha turi mu ijuru jewe nibaza abantu ko atabantu bayeho nka twebwe
mugabo hari abantu numvise mu gitabo c'ubwuzure ngo bwakera ngo witwa Adamu ngo nahepfa none ufise ngo bari bamerewe neza gira ko bari nkuko kwacu ahubwo twebwe turabarusha je nibaza ko nkaka batakaronka ivyo ari byo byose nuko katari bwaboneke ngira ngo burya roje mutama burya n'umugenzi twarakoranye mu bintu byinshi turakorana mu bintu by'urudandazwa ivyo nkeneye arabimpa igenda bikeneye nanje ibyo akeneye nkamuha kandi narabonye ameze neza n'umuntu aciye ubwenge ya gose papa wanje ni mwiza yego ndamuzi ko ari mwiza gose nanje arankunda ubusanzwe je navutse ndi umukobwa mu bahungu batatu nta kintu nshobora kubura nshobora no gukena noneho nawe byoba biciye niyo ariko gukunda reka none umva reka gukunda kandi yari kurose aho uri umwe papa wanje oya nta ngorane n'ukuri urazi ikintu ndamusabiye amara nk'imyaka amajana wowe umuhaye mike nayo b'igihumbi je numva ko noryoherwa gose arabana neza no mahoro ni sawa murarukamagiye yego basha yego nawe waryoshe somya no uracakukunda hake uracakukunda hake ubwago ndaruni wowe ucuruza ngurabuye ngurabuna muntu cha Mbone none yasha ni sawa kwe kubona shawura tagasa na wewe akiri intebe akiri intebe ibyo gutagata navyo ni hanye nahasamarira ngira ngo ni ryambere hashe apeti akayaba urakoze none uyu ni wahe uyu urakundi ibyo bazanwa inzoka hama ibindi ndakoze none ibi nicyo bikuraje ishinga n'umusheri wiwanje umusheri wawe umusheri wawe mama nguhi shabu uzotogwa n'abagazu uzotogwa n'abagazu mu biki mu buzima uzogira abasheri bangahe none ujejwe guharura abasheri wiwanje cyangwa ni inzoga ndaguhaye amukagenda oyi inzoga naho no yimwe mbwa sino kugenda ndakubwiye ejo umusheri higejo sha ugomba kugira imvizi ya kijambi nogera kwijana ho urankondora je wijana ho sha nino nzoga umpaye reka mpe kunywa ibi ugira ngo biranezerije upfe kunywa ntugupfa ahubwo ntukwiye kubandanya uyino ntukwiye kubandanya uyino ahubwo reka ni gushira ku munwa uri kurangumira inzoga wampaye je nageza kunkondora kubashira ibiwanje inzoga wampaye wewe uri kurankankamira je icupa nk'iryo riranarira kwigurira je genda ukorera undeke aho nazaga waje ko nari nje kunywa inzoga wewe unguri mbo nawe mvi imbere rero nkure mu majambo hamande mvi imbere genda aho hari kabugenzi ko ari guhanura guhanura jewe akora gutuma umutwe ahubwo nibuze gusonga uko mvi imbere genda ndigurira kono gutuma umutwe abona cyo kigugu niwe inzoga wewe uci na karisizo yarasoroye amajambo ntawe nibimuraba ndamuhaye inzoga aho kunywa azana ubuzu bw'ubujambo jambo ubwo jewe umutwe wanje ndabwita uburofa yego nakaka gamukinyama ntikaje ngaho kasi cyo kimena twera amahoro gamukobwa nakuramukije basi kagure no mutima wewe umutima office ubu naho urampenda none mbwira ubu naho urampenda ndaguhenda mu biki higiye je wambwiye ngo iki hirya ntibari bavuze ko amafaranga yanje kuyanzanye uvuga bimwe by'amafaranga wagira niko mvuga ibiki aho nagiye iyo mbaza uti iyo wagiye kuyarondera wayarose cyangwa ntiwayarose nawe cumbwira gutya ndinda kugusambisha jewe ahubwo mamahera gusa ntabintu nayabutse wayabuze gute nayabutse reka kupfurira wayabuze gute kaka
Nimusese kutuyo nimusese uyu mugabo ndondera kwiye mutama Mereza amafaranga yanje. mubabarira ntazo yaguheje Inde we hari cyo wenda kubajije wewe. ejo Hari cyo cyane wenda kubajije. none cyo ho ntibikunda Mbwira ntayumpa rero. mwumviriza kimyozi apana kuza ucuzugira Mpereza rero ndatekereje cyakunda mere. kuramuka Impa none. iyo banza kundamutsa aho n'ivyana none mutama ni wa mukubita uzobo yarose Uzori ndufuta abaye umutama. wibajije aho umfashe gutya utikuru Ndakubwire. Mpereza amafaranga yanje gusa ntabi. kwiryo deni ritohura naho kumfata gutya Nareke None kuducira ntayo mu ofisi. nzoga Mbwira mutayo ofisi. jewe ntayo mfise Nayo ofisi. mutama Ntayumpa. basi umutumire ko inzoga hano Ntayumpa. Je ntayo Ntayumpa gapasi. Ntayumpa. nimungwe kuru Ntayumpa. Ntayumpa. jewe Ntayumpa gapasi. nimumenera inzoga jewe we urape kodukunda wewe ufatike fasha sha umfashe gasha Iki ndagitwaye. Mbere ndakubwire pasika. Aho tuzoza turahurira hose. Nzaza kwambura gushikundisha amafaranga yaje. none iyo kumuvuga agenda gusomeje kitaki kumara ubukene sinzagura ikindi Yandura mara wambaye kirato kimwe. mwe nica gitware mutama sha inda niki Uzekuba ngo disha. urishaka utwaye kirato kimwe Wono kumena amaso hora biyi. genda urakigiramo inshuti n'umugenzi niho wazanye uruhara ukiri muto ntashani imwe rwagwa kazima atandwaye icupa ryanje niyo naguma ngwanira kugira niseseke hey yuti umuterera nicyo gisigaye ntagorane oyasha inzoga yanjye nayo urazi ko ndayikunda nayo mahera reka kubera nkunda n'agacupa ntaciye bingora nikutavuze mutama bw'iryo agiye upfuma umusomye inzoga byaba biheze yatwaye icyo kiraro reka ntiyankundiye yaza kuwuhundira aho twari kumvikana none ntiyankundiye wabona ko ashitse nyene yagira ibyo agira mbere nayenze noneho uza gutanga icyo kirato kimwe iyo cy'umutera ntacyo nari namuhaye n'ibigesha ntacyo natware Reka mutama ndakurabira. ndabira urwo runtu rwose yiremeye urwo runtu rwose urarumara Nubwo umuntu w'umugabo. twebwe ubu tugeze kuri mwe utuntu tworoshye wewe yavuze murazi kirundi wewe murabaje beje undi nta kirundi mo we nawe yigisha kirundi babwire mwese nyende reka ndababatse ndabaye ikibazo kandi ugitora acaroka agashimwe urabona ahantu hahoze amashaka bahita ngo iki ukimenya acaronka icu Je ndakizimuka. bahita ngo iki Igishakara. yavuze gato ego nicyo kirabaho ahubwo n'igishakashaka iryo jambo ryiza cyembere nk'ibyo cyenda byumvise we nyine nabyo Ntiwumva je kunze bino ubwenge. gusunda ubwenge reka jesi nakuriye mu byo kurima oya urabona rero kandi urumva ahahoze amashaka yitwa mu gishakashaka hariho irindi tabi bita itabi ry'imbwa hariho irindi zina ryaryo ntihagire urimbwira nk'ibyo by'itabi jewe noba ndiko ndabeshe ngo itabi rimeze gutyo mbona bafuhera imyotsi we bareba nabyo we ntuzigere bagira Oya. oya babyita ibitabitabi urumva ni itabi muga n'ibitabi kubera ari igi Akamaro baba bimaze. kubera ari igiyo byumvika rero ntarumva rero nimba hariho amashaka n'ibishakashaka hakabaho itabi n'ibitabitabi kandi harabaho umukwe n'igikwekwe birashoboka Ngira ntuze. Je uvyo ntumbaze sinzi reka ngo n'ivyo. birenge urumva niwe bubarikwa Uvuze ngo iki? vuze ntihari umukwe n'igikwekwe Jako ndi umukwe wawe. Ndi umukwe w'igikwekwe. mengo urakangutse Uriko bwiranda. ni mw'iryo turiko twiga ikirundi yavuze ngo arakize mugabo ngico kiramuso turiko twiga ikirundi Oya subira mu twumve. urumva hari itabi
n'ibitabita kandi hariyo amashaka n'igishakashaka none ntiwumva ko hashobora kuba n'umukwe n'igikwekwe icyo uvuga rero je ko ndi umukwe wawe ndigikwekwe icyo cyo birakubwiye sawa nubwo buyoga bwawe sigaruramo yakambasi abo niko bameze nkaho ushobora gusanga izi nzoga atazimenyereye aho ushobora gusanga iciye imujya mu mutwe aca agenda ukaduma nk'uko imuduma nyene nabo niko usanga bameze wa undi ati hatumiranira abanganya hatumiranira abanganya nuko be nabo niko bameze rero shanguhe erega burya wewe ndakwemera ego kandi ibyo wasabye byose ibyo wambajije byose je ndabona ko urugendo rugeze kure bukebuke wamyira umutama wawe ndati bukebuke nibwo rugendo bugakomeza igihonyi ego rero bagomba kuyigira ibikwekwe nagira ngo nabakwe ndumbatse washe wamanye iteka n'ijambo ya ewe mutamuramba baje mutama data ko kweri anyifatire mu gahanga kujya ankengera Mathias kandi azi ko ndi umuntu w'umugabo pe aragana kweri arangaye akagaye nkaka jewe iwanje ndakazira ntawe ukubita sebukwe n'amakosa no mutegereye nkamukubita kubera mbabaje karantukira burya bweri ngo nubweri ngo yampaye yibaza ko ari izindi nzoga yampaye icupa rimwe ry'ikiyeri yarampaye rimwe ndafise igihumbi nanje ngira nza kumwikura umukoshi ntawe utuka sebukwe ntacyo amahoro ngaho iminsi myinshi nabuhora ni byiza yego izo mpuzu waziguza ngahe izi zaguzwe 42 na 5 bitavamwo n'ijana nyine na 5 ine na 5 urahuguza je kwizi baziguze 15 ntubona zikomeye kumwe reka ntizikomeye kumwe none nico kimwe itandukaniro ni irihe laba neheraba erega impuzu zirashobora gusa mugazi tanganya amahera oya wawe ntubona ko ari pirate ivyo rero ntibigutangaza ni pirate iyo ni pirate rero ivyo ntibigutangaza ubona nugusa zisa zirasa mugandi zikomeye kumwe pirate korako wumva arico kimwe urambari bye nakabaye je none nzokwambara pirate gushika ryari impuzu zitagira ibeye ndanyuzwa niho dawambwira nkakajya kambaye y'amahera menshi kandushiki ntaco Gasiri uri nyaruka ndihuta uriga umusubiri bakuva muri ubutumwa n'ubwangohe bibiriyo ngohe nyene ngohe ibi nivyo akuruga iki genda uraba kari imbere karahinda arakomore ruhoro cyane urabe je mbere ndagiye none wahugiye hehe naho ngubitiye kare sinteba uko ngenda daba niku ko n'umukobwa arabona yaramubwiye aze kurondera indya z'abakozi none ntaraza
kumutelefona simbona ari ikibazo gusa kandi abona ibintu byo muri ino nzu kweri ni hatari Berupfu wewe ngete imisi ndakwihweza urwo kwicara ngaho gusa utukuguru kagorora urabona nk'iyi mpuzu nambaye ingene imeze none washaka imerere ndo ntimeze neza ni impuzu je ubona ko ntegeza kwambara impuzu imeze gutya pe igikorwa cawe ni kwicara ku madiva umwukanyunya amatelefone mu ntoki amakaramu wese indi vy'ukontorora ko bidahera mugabo we nta kintu kimugomba guhereza intoki nurega himwe icyo muvuga rero muvuga ko ntakora aho uriko urakora amaguru ni ukugorora gusa ku masima urabona ibintu uhangaye wigira wewe ngiye ndayambaye imeze uku urabona ingene imeze ndayambara uku nyene none ko mugiye ubone mugiye tuvuganye wumva hari nakeme giye mbutse numva hari nakimwe mvuze nyene sigara uravugana n'ivyo muri kumwe none gamatiri ko mbona umenga ugo muhinduka udasa nk'uko wahora usaba imeze gute hariya ni neza none ngaha ko wahora uronka utuntu twa ngombwa dukwiye hariya turaboneka nk'akanyama k'inkoko agafi n'utundi amata n'ibindi naho ntoba ndonka ibyo ngaha ko nagiye mu rugo bijya atwajya ngaha anya sivyo noguma ndonka ego ni vyiza ndabizi ego ihembere ngubona so wawe araje amahoro gakibo watwibutse amaze imisi n'ukuri yaduha hariya muri ivyo yego na Matiyasi mwarahara watasha yego ngo mutahe ni vyiza yego niko mutera kuza kudutembera uzurazirika ibikorwa mwemwe mu bikorwa ubu ni kumwubahura singoma ndavyimenya nakazi kavyo bikorwa si wagiye kuvyitamo numbaze none nari kuguma ngaha kajanani wari kujana hanze nivyo naho hari kuba yandi yo nguma hano ni kuma hani wari kujya ivyo byari hamutse je muganda bandanije kunguruza ni vyiza navyo papa nawe warakoze ko wunguruje nubundi kuye kunguruza je none waruje nge nguha akantu uze nyabo ze kunywa agafanta murakoze ko rero mugira umugisha ego hanyuma rero jewe nagomba ndakubahure hano niho wavukiye niho wakuriye abavyeyi bawe urabona ntaco bakenye ntuzokwicwe n'umwumwa uzokwamuza ngaha gutora nk'ivyo wahora uronka uzoguma ubironka yego nk'akaso wabagusigiye haciye nk'indwi uzoca ugaruka oya ndose umwanya nzoza kuko nanje ndiko ndakorera urugo nanje nzohave nanje niha bwanje ntaza ndaza kubagora rupfu sinagira igikore kitumbaye rupfusina nuri rupfusina urupfu rw'umugore rupfu rw'umugore wani wumva ndavuga ni ko kurorawe urupfu rw'umugore gikore cy'intumva nuri rupfusina uri rupfu wewe ndashobora guhamagara inshuro 10 wewe ntiwumva wewe nakubenda amaso gikore cy'intumva wewe naburabramena amaso ntiwumva canke wanyoye nzovya niyo so yazororeye wewe ndakubwira ntakubesha uzonyirondeza so yamayizihe yari yaguhaye n'ukuri atawugirira ntagaza zosubira kunyinjirira mu nzu muzananye na so na nyoko bashe bakwerekeye ubuza gukura ibyinyo nanjye ndakubikije nawe uzoheza indondeza gitura karushwa wa musatsi
rapfura igipfugu cyonyine aje guteka neza n'ukuri urumva ibi byakurya ukuntu biryoshye biteze neza none uravye byavuye naho wishingurya none byavuye kwa papa byavuye kwa papa byavuye kwa papa none cyo urabona ko ntoronka amahera avuye muri urwo gusoma nk'ibi none iyo ubisumye aho ubuhora usuma ibirungo bikwiye hamwe umuceri uvuze ngo iki umera gutyo jewe uraripfutse uraripfutse jamesi yose nama ndakubarira kagaye kawe kubisa wagomba kurirata mukecuru nkuyogiwe sha ngo byavuye kwa hasi n'ibimbe n'imbere arangaye mwishi wanje asha nawe garuka bikuraho nyine kazi kiyo kazi ko uyu munsi karanyije patro nawe iri koti yambaye arikuye nenda rimushire ngaho karibu 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 mahoro mugenzi wa nama tunari hari mucyama pat niho yaraje nariko ndamushiraho ikoti yiwe ngaha araje mu kanya tumurindira karibu nimwicare ngaha yego mwe murakoze araje yego abana bahiriwe kana cyangwa umugabo arahatasha akakumfata nabi mu minsi itangira natwe twabaye tuba nk'ahantu hameze nk'aha mahoro abona cyane mugenzi wa namaki bariko turabaronde yego aho urabona yego ikintu cangenza aho ubona ko mukundana n'urya mugabo wanje narinje kubasaba ko mumumpanurira ko ndabona ibintu umenga vyarenze urupimo vyarenze urugero ubwo nukuri jewe mbere mutanta kubesha aho bigeze ashe ntagishaka kumbona no mu maso je mbere aho bigerereye mbona umenga no hava ntankomoka kuko ndabona emwe none garufu vyarenze urupimo rwose nukuri nega mupfaso ni wangohi ubu najewe no kumarira iki nta kindi nashaka ko mumarira kuko iyo umuntu ari umugenzi wa mugenzi w'uwundi hajya mweko yari umugenzi wanyu yari umugenzi wanje nibyo yego nabona yuko umenga mwebwe mumumpanuriye ngira ngo ariko rero zakisubirako rero mbega hajya nirupfusina umugabo wawe ntutamufata neza nturondere ngo jewe rutuna nje kukubakira uravyumva erega umugabo ukwiye kumufata neza tumara ko jewe n'umutama ndashika umugore ati karibu rutuna karibu mutama mbere nta na rutuna Jezi ndamufata nabi mutama burya umugabo iyo yabaye nabaraba nabi nyene bigashika basha bikunaniye je rutuna ntundondere ivyo ndakubwiye nivyo igire mama w'umukondo aho urahejeje ego ngende nakuri murakoze kunyakira yego none waducari kinzanye oya nokimenya gute urazi ko nari nakubwiye ko mfise urubanza wa mukobwa wanje azogenda ku 19 nashaka rero nanje kukugurana amafaranga yo gukora urwo rubanza yego nico cari kinzanye yego nzi ko nari nabirya tariki ndazibuka aho byiza ndazibuka n'ukuri yego kandi rero uhiri uhishije yego yemwe
narayarose burya ntiwumva mbere hinge nkuzimane ngaho ibintu byama byuzuye oya ndabona ko ari sawa yego ukuri ni byiza ndabona ko ari cyahindutse nta nabi n'ukuri oya yemwe hariya ntibyari bimeze gutya oya n'ukuri basha n'agasura karahindutse akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze urumva wandahiriwe cyane siridoga oya imana yarahezagiye basha nta kintu na kimwe nkenye nanje ndakinwa gutega mukama nibyo nagiheruka kera agafunguruzo twakibagiriye ku kabari ntacyo henda uronse ngo umwana ntabona isimbitse oya neza yo kugurura amen namenye yanje none imana hewe aya nukuri ibintu ni neza je nakubwiye ko ndabibona basi ntabona baje kunsega abo baririsha abana heko aha urugo mu gatondo usanga hari abaje ngo mabuja ngo dukorera he ngo mabuja nta n'udutogwa tw'ibiharage aho hanze urakakira mwana wa mama asha umugabo waje nawe ambwira ati guma woga ati wisokoza ati nta kandi kazi jewe ndagutumye mu buzima asha imana irankunda iragukunda basi urya rero hewe kanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze ariko imana yarakoze asha hariho imigani ibiri ngendera uwo nkubwiye n'uwundi bavuga bati hakwi kubanza neza yo guherukira ndayigendera ndiko ndayiyumvira iyo migani za numva menga bacuraba naho ugeze aha ndishimiriza n'ukuri ubona bisa na hahandi urabona ko ufise icyo wishimamwo uryasha nari nara ubuntu burihabwa oya nari narononekaye ntacafuriye n'ukuri ntacyo n'ukuri imana yabiravyitireka mwana nje ndaguhindurire nakikorera ubusa basi naho kamye nikahava naho byari bimeze guteraba yego urazi kuva iwanyu hameze neza ukaca ugenda ahantu mu bukene wari warahombye waramenyereye kubaho neza hajya kwa so wawe wari ubayeho neza hanyuma ukaja kumererwa nabi none heraba mugana hajya ntacyo byari bibaye muga ntibinganya bibaye mugabo ntibyasana ubu oya hari cyahindutse kinini oya nanje reka ndagasogongere hasoma umununi sinwa nyinshi ururagwara kimwe wewe ku bintu iminsi yose ndabivyugirako joho ndagugumvye aha mu nzu byama vyuzuye mbere harahabimpatira ko byansivye umutima aba yanka kunywa wenyene hanyuma wavuze ya mahera ngurana amahera risibyo nakubwiye nzokoresha kwa bibanza wari wansavye 200 rega mugabo ufise n'udusumba ho tumpa nacu tuhahanye ya nayo nagafu nakubitse ko umutima ukunye kubera nari nabikubwiye reka yemwe ntukoze murakoze kaze yibiye biyo nagasahira yego nibyo nagomba no kubagize neza yasha tugobeke hano n'ukuri uragize neza yego n'ukuri ntuburuye no gutura nuko yasubiza uzonsubiza witonze urakoze cyane ndazi ko hari ayo ubanza guca ingero none si two nza gukorera kamwiza wanje yego rushatsi sa uri kandi rero bisigaye wigira umwitsi ibyo byari bite hari wa mugabo umboneye kwibarabara afise umudugu ahubwo yari yakurindiriye yandindiriye none gutari waje kumbarira byanzi ko muca mwavuganye ko muca agutwara inzanira isakoshi yanje iri ngaho rero nyarukana wakabuka ukabona yaje aho kudakumbarira odi karibu mahoro namachi narinje kuraba ko wa mugore wanje yobaje ngaha umugore wawe none aba ngaha oya nibaza ko yobaje ngaha mama sha
umugore wawe ntaba ngaho urabizi. Nibaza ko yoba ari ngaha ko muhera atawuriyo. Gasiri Gasiribwa erega sibona rindi uraba bakwe baraje uti rero yego nanje kuraba wa mugore wanje ko yoba ari ngaha. Mwaramutse. Mahoro muvye. Mahoro. Bene uzi ko ataba ngaha ariko nibaza ko yoba ari ngaha mutama. ariko twokubajije ngo ninde wa mugore wanje. Ehera ndakwereke wewe twaretse tuguhereza umugeni we niba byarakunaniye kumutunga ukaba warashoye uruhande rwawe urarya uruhande rwacu uduhereze cece no cyo kubarira oya no kuri nimwiyumvire muri bareka nakubise je nigire mu nzu umuronde rutamubura ahubwo rero usanga atawaje ngamuramfasha kuronde tugufashe kuronde twaragufashije kumutsimitsa twogufashije abagira utige yazimira twagufashije kumutsimitsa erega unuzi uri kuratubabaza nk'ubu akaje se ndababaza narinje kubabaza zana umwana wacu ego bayi murazomfasha kuronde ariko Gasirida nyaruka wewe uzinge n'umwana babaza ngo twazo mufasha kurondera muta uri mutama mukama w'ikigongo Ndenda kwereke mutama wanje uyu nagende nimba bamudutumye nagenda avuga ati je wabantumye aba mwantumye nababutse ingwa twigire mu nzu je umwana wanje nkeneye kumubona rondera utabura byanka bikunda mukama w'ikigongwe ngo kwe ha